ubwo mubwire ko bajya bakobwa baje gusambana. Hariho umuntu ushobora kubona ari indaya, sivyo? Indaya urumva ico nshatse ko ndabyumva. Indaya n'umukobwa yicuruza canke yidandaza akoresheje igitsina ciwe, sivyo? Ahubwo ati kugira ndaguhe cyangwa kugira turyamane ngo mpaya faranga. Cyangwa yumviye umubiri wawe ubuhinduye igicuruzwa ikidandazwa nkirengarenga canke tomate kandi murapatana urumva kana kubwira ngo bana ngo jewe ngurara ngo mpaya ngutarara ngo mpaya umwigeme kumbure ashobora kuvuga ati jewe ngoma nkora ko kazi nk'umwuga kuko si umwuga uboje sinno kwibisa no nk'umwuga byukuri yoba aja mwizongeso kumbure kubwo canke kubwo kubura ikindi kintu yokora kugira ngo nawe yiteze imbere kijya kintu akeneye ashobore kukironka. Oya sibwo bukene wapi joko bwo no cumva nuko nabivuga no kuvuga ukaja gusaba umuhungu canke umupapa agashavuga ati kugira ndagugure kajya gajipo banza umpe nawe ni adone none cha wiyumvira umuntu akugura ipataro ego basi ya 25,000 canke 35,000 iyo pataro ejo canke iyo pataro ikuguriye urayambaye cyo yashaka ngo ayikwambure hagati yo kuba indaya no kuba igisuma no kuba umurozi niyahe hore wacagura mu zista no mamba Igozani TV Igozani TV we could cry oh much respect to you udukurikira gatanu kuri gagenzi kako tuba tuhari nk'umusatirizi kugira ngo tubandanye tuba update namamvuga ati uyu mwaka 2024 ni umwaka wo gukora umwaka w'akazi umwaka noneho kudasinzira nta musatirizi asinzira vraiment uno munsi reka ndakubwire ko no munsi uri so hot noneho no munsi uri so amazing kubera ko nabazaniye bamwe mu inkumi zili on time inkumi zigezweho noneho apana kugegwaho gusa kubwiza canke kubiki nibiki bagezweho kubwo ingabirano noneho kubwo ubwonko canke ubukerebutsi bafise na cyane muri industry ya 2 mu gukina kwabo kwa masinema umusatirizi remba ndahari kugira ngo nzane impano aho ziri hose mwabisabye kuva kera reka ndabazane murabona nabo sinzi ko aramahasa ndakeka ko mukanya very soon tugomba tumenye mbe ni bantu ki bitwa bande burya ntibarababona ubw'imbere baguma babona ubw'inyuma gusa umeze fresh urabere merci burya rero mwe murancanga muravukana mbega ntituvukana satori inshuti muri inshuti so ndabaramutse cyane noneho turi kumwe mwana mpaye nakanya ubundi nari nzi ko abana nkamwe zisaha mu hamujyana anyigore cyane ko twe tumba tubishaka mvuga ngo abana kubera abakobwa akenshi babitangwa abana mwongiye kuraba umwana mbega agiye kuraba umbebe ariko babita abana ngiye ni kubera ubuzima bwa misi yose wakuda ko tubona dusana nk'abana ngiye niyo mpamvu mama murayuba je naje suko gusa ahubwo kubera kenshi abakobwa mugabo atari twebwe bakunda kuba bariko barasaba nubwo bakuze rero nico gituma baca basanga babisaba ubundi asante sana si vy'imyaka arakantu vuze burya mu bintu byari byatumye ndabatumira kumbure nibi vyarimwe niko mutanyegera no so uno musi nabatumye mu kiganiro hari ibintu bishika kuri 4 nshaka kubibariza nk'abigeme natumiye mu kiganiro hari abaguma baramuguma munda nabari barashaka kubabona nuko ariko imbere yuko ndabibariza ndashaka kubamenya je ndabazi ariko uri mu Rwanda uri muri Kenya ashaka kuraba mbese uri mu ibugi bwawe ibubafu bwawe yitwanda reka mperi wa je twanenga bire dative yego nawe anje ku mazina y'ababyeyi ni service munezero ariko izina nkunda gukoresha ndiko nkina filme ni la joie siguro umunezero happiness la joie canke happiness na dative jene batumye ko nk'aba bato noneho abigeme bariko barabikora neza muri industry ya filme ariko imbere yuko nza kubabaza vyimbitse kubijanye no gukina kwa film hari ibintu vy'iwanje bishika kuri 4 nshaka kubibariza premièrement child the first one wavuze ati abigeme baguma ari abana
abigeme baguma ari abana sivyo ati abigeme uko abangana kose agarangwa no gusaba gusa twe twikuyemo okay basi ntimurimo kijya kintu rero cyo gusaba cabaye ikintu noneho catumye abigeme benshi batakaranga indero bayitakaza kubera ko nshobora kubona Dative canke Lajwa yambaye akarato keza ngira ngo murabona ukuntu Lajwa abereye guhera hasi gushika hejuru amara miliyoni 2 ubu nawe guhera hasi gushika hejuru uri muri 2 miliyoni umwigeme rero wundi agaca kubona ndashaka kwambara kijya kirato Dative yambaye kijya kirato Lajwa yambaye ico rero kigatuma akora buri kintu cyose kugira ngo ashobore kuronka cya kirato Lajwa yambaye cyangwa Dative yambaye wowe nk'icambere bibaza umwigeme ashobora gukora kugira aronke kijya kirato icambere akora iki umwigeme ameze nka twebwe cyangwa abandi ubundi mwigeme surtout nk'umwigeme yifuje ikirato cyiza cyangwa ipataro nziza cyangwa akajipo keza ni gute ashobora kuzoronka cya kirato yifuza mu gihe ataburyo afise ubwa mbere arashobora gusaba abavyeyi ubwa mbere asaba abavyeyi cyangwa arashobora gusaba abagenzi Dative Lajwa mbwiye ati bwa mbere umwigeme ashobora gusaba abavyeyi canke agasaba abagenzi ubusambanyi ni ikintu kiriko cica abigeme batari bake na cyane cyane aho usanga batwarinda batifuje canke kumbure ugasanga bagwaye izindi ndwara ziciye mu bihimba vy'irondoka batari biteguriye biciye muri kwa kwifuza ibi canke biriya kumbure badafitiye uburyo je ndashaka kumenya Dative burya vy'ukuri kugira umukobwa yiyumvira ati je ndashaka kwambara neza ndashaka kwambara hari duhuzu tugezweho Ndakwati uratumishije je ndashaka kumenya vy'ukuri kijya coba intambamye mu vyo tuma umukobwa aja gusambana canke gushurashura niko bivuga mu rurimi rw'ikirundi oya sico caba intambamye ahubwo nuko batiyizera abonye n'ubwabo nuko batiyizera nawe niko vyumva abatizeye ashobora kuja gusaba undi muntu hama agiye gusaba undi muntu uwo muntu akaba afise ingezo ngesombi agaca zimujanamwo nuko nabivuga no kuvuga ukaja gusaba umuhungu canke umupapa agaca avuga ati kugira ndagugure kajya gajipo banza umpe nawe Adone none cha wiyumvira umuntu akugura ipataro ego basi ya 25,000 canke 35,000 iyo pataro ejo canke iyo pataro ikuguriye urayambaye cyo yashaka ngo ayikwambure cyumvira ko kantu sorry gato urumva uriyumvira ko kantu akugura ipataro ni azoba umuntu kandi azogutuma ijya pataro yambura gushora n'umuntu mubi nawe urabyumva jewe rero akesho nkoze ikiganiro n'abigeme ndacari ku tuntu twiwanje noneho kugarukira abigeme abacanke bari imbere yuko nza noneho kucatumye ndabatumira sivyo ndabatuma ko mu kiganiro ndashaka kumenya none mpere yiwawe ubona ikintu nyamukuru gituma abakobwa bubu basambana cyane ni kubera amafaranga no kutiyizera muri bo bitwaza ko badashoboye kandi natwe dushoboye Lajwa nawe nagiye ibyo nokongera ko kuri byavuze mbere harimo ubukene harimo kandi kutiyakira nk'ubu ashobora kwiyakira ati ibyo mfise ni ibinyene byo kuri ibyo mfise ashobora kwiyakira sinigirire nabi sinicire kazoza ukiyakira ubukene no kutiyizera canke no kutabona ko ushoboye niko muheje kubivuga none ubwo mubwire ko bajya bakobwa baje gusambana hariho umuntu ushobora kubona ari indaya sivyo indaya urumva ico nshatse kuvuga ndabyumva indaya n'umukobwa yicuruza canke yidandaza akoresheje igitsina ciwe sivyo akakubwira ati kugira ndaguhe cyangwa kugira turyamane ngo mpaya amafaranga cyangwa yumviye umubiri wawe ubuhinduye igicuruzwa ikidandazwa nkirengarenga cyangwa itomate kandi murapatana urumva kana kubwira ngo bana ngo jewe ngurara ngo mpaya ngutarara ngo mpaya umwigeme kumbure ashobora kuvuga ati jewe ngoma nkora ko kazi nk'umwuga kuko si umwuga uwo je sinno kwigisa no guta nk'umwuga
by'ukuri yoba aja mwizo ngeso kumbure kubwo canke kubwo kubura ikindi kintu yokora kugira ngo nawe yiteze imbere kijya kintu akeneye ashobore kukironka. Oya sibwo bukene wapi kugenda byumva umuntu ari umukobwa akavuga ngo jewe ngo nshaka gukora amafaranga biciye mu bwo gusambana uwo muntu je ntacize no mugirira kuko harige umunsi umwe bizogera bikamutekurukana avuga ngo nta kintu gisitanguriro kitagira n'iherezo rero bivanye nuko kuntu abakobwa basambana inshuro nyinshi bashaka amafaranga rero ikintu bahanura nuko nababwira ati baze barakora cyane kandi bakore bizeye kandi ivyo bintu kenshi mbona byavuye kera bavuga ngo nta kintu umukobwa yokwigera akora ciza niyo mpamvu kera batavuga ngo nta bakobwa biga ko ngira babona sinzi icyo babona bavuga ngo bikwanke ko bihangana gukoresha agafuko wewe iyo mvugura yemera Rajwa. Oya cyo nemera kubera ko inja iyo zitarasha nubwo wasonza urigumya kirazira kujabura kirazira kujabura biragwaza mu nda rero cyo novuga nanje ijambo kwihangana rirahagije ku muntu yemera kandi afisi yari karaja utwo dufuko ntidukenewe. Asante sana. Noneho imbere yuko kandi tujya kuri ya mpano ya yo gukina cinema aba papa ari kintu biharaje ngo cyo kwisazura avuga ati bara ngendanye nakana kangana na Rajwa canke kangana na Dative bizotuma niyongera indi myaka yo kubaho byukuri bajya ba papa bafise ingeso nkiyo sivyo yo kutwononera abana yumvire urupapa rukuze ugasanga ko gonona kana kakigeme kangana nawe urumva ico kintu jewe mbwirira rujya rupapa rujya rufise zijya ngeso kumbure zo kwisazura ngire akajambo rumbwiri no kuti hagaciro na wene no kuti yizi yari karasambanya umuntu ariko usanga ari karasambanya nk'umwana ngana n'umwana we wiwe urumva vraiment kivyo bintu bibeteye isoni yego nanje ico novuga mu cyo kirundi ko cyitwa gisanga kagukurikirana ibyo dukorera abandi biratugarukako kandi ndashobora gukorera iciza hama nkazocishurwa n'undi muntu atari wewe rero igihe cyose bazoba bariko barabikora bame bimvira ku bana babo nabo ko nabo nyene bishobora kubashika kandi bitavuye kuri bo ari byo bakoreye abandi biriko birabagaruka ko biciye ku bana babo ariko kandi burya inyambaro z'abigeme bubu nazo ziratuma ko mutwenge ziratuma bajya abapapa byanka ko bihangana canke bajya bajama kubera iki Dative ndashaka kubatereka twikwize igipataro ntuba wahenye cyane bro ngo ntuba wahenye numengo bawahenye ipataro birapfuma sivyo iyumvire wambaye ikora kabisa ushaka kwati Dative yicafye uko Rajwa ebana uko ameze nuko Dative urana yuko iyo nyambaro vraiment bikwiye ku mwana w'umurundi ego basi ubu mweme urakoresha Facebook ukoresha Fibi ukoresha Fibi sawa na Facebook na Fibi mukoresha Fibi na Facebook ni Fibi ni Fibi c'est la même chose Fibi na Facebook nico kimwe niko bana bubu bose zoma ngo niza ngo nigire kuri Fibi nta numwe akunda Facebook bagacagaguye ushaka kuyorohereza ijya nyambaro kumbure zijya nyambaro tiye zatumariye abahungu bacu byanka ko bihangana abapapa bacu banka ko twihangana gusa bunige myamba agakora ebana agakora byukuri gasarisha akajipo ngira ngo na telefone imukorokanye bitoko ninge nayitora ariko gato bro kandi novuga kuri ico bavuga ngo utazi yaje ntazimira aho ushatse gusobanurira sigura ngo iyo ndiko ndagenda ntazi iyo ndiko ndaja aho mbonye hose nkatira ngaho nyene uri umusore canke uri umupapa yubaha afise yari karaja nagumye mvuga cyane ku ntumbero yifise intumbero nibaza ko udahagarikwa n'utwari twose inyambaro nivyo zirakwega abantu ariko cyane zikwega bari basanzwe bateye baja hiyo nyene kuko isi washaka ariko ufise umutima mu gihugu ukomeye
je ndakeka nawe urakomeye nta munsi kabisa urabona umutipe warajya rutipe n'urupoga kumva warukunze ukuntu agaragara gusa tujya mu jama dusohokanye ndumva ko no kwishima gute rero kujya kuntu ubona umutipe ari bogari natwe abahungu niko ushobora kubona umudada ugasanga ariko aragutirimutsa bivanye n'ukuntu aba yambaye rero umubiri n'umubiri ntituri imana umubiri n'umubiri rero nje ngomba kwihaniza ico kintu cyo guhenda vre ico kintu cyo guhenda kubigeme bakambara impuzu noneho zituma naka akora icyaha cy'ubusambanyi cyangwa aje mu cyaha cy'ubusambanyi atokigiyemo nico kintu shaka ko twogwanya none dative wewe wambaye guturiya ntiwotembere cyane uwo yiguha we yambara bazi yinguye uraye ko n'ubu ntayambara cyane yambara abigeme bahena ubahanuye iki kuganje abigeme bahena nza kuvuga ku ruhande rw'abo bigeme nabo ba papa cyangwa abasore bwa mbere burya agaciro umuntu niwakiha kugira ngo umuntu akubahe biba byavuye indani muri wewe bwa mbere nohanura abigeme kugenda gusa nk'abarundikazi bakaranga encore nobahanura kwambara bakikwiza kuko twe twikwije yikwije kamera ngira ngo urabona ko bikwije rero kwikwiza ntacyo bitwaye nta deni ririmo bizo gusaba kuriha nk'abarundi rero bakaranga n'akabanga kandi kwikwiza twobigira umugenzo ntacyo bitwaye hama kandi ku bapapa n'abasore rifo kuyubaha no kudakorwa n'ibyo aribyo byose yes dative nawe ngira urafise ico wobivuga ko abigeme bahena n'abapapa kumbure bajya bapapa tande n'ibitandero hande baba bafise akantu nawe woshobora kubivuga ko bo kintu nashaka kubivuga ko bivanye nuko kuntu usanga nk'umukobwa yambaye akajipo kagera ngaha kagera kenshi usanga ari nk'abajya abantu bakunda gukora mu babare kugira ngo bahabure abantu kugira bazokwame baza kuhasohokera bivanye n'ibyo bahabona bavuga ngo kenshi iyo umuhungu iyo abonye nk'umukobwa yambaye akajipo kagufi cyangwa yambaye ukundi kuntu kudahesha ishema umuntu bituma yumva ibindi bintu mu mubiri byaje bikaduka agende rero bigatuma bumva bashaka gukora ibyo bintu rero byiza ku bantu ngo bihe ibintu byo kwambara ijipe hariho n'abandi basore babigize ingeso byo kwambara imikoda ugasanga abasore abakobwa ugasanga dufite tugaragara busi hejuru y'umukondo gusuka ariko usanga n'abandi basore bambaye ipantaro bagikorera akazigaza bayita ngo ama pocket down none aho nyene tutarava ngaho burya iyo umusore yambaye pocket down namwe abigeme mu birabatirimutse agusari giye nyene usanga ari nk'umupapa vraiment yambaye impuzu igira hinde usanga bisarishije ariko nari ndakubagira ati iyo umusore cyangwa umupapa cyangwa umuhungu yambaye pocket down kujya kuntu iyo umukobwa yahenye tumuravye ashaka kudutirimutsa namwe umutipe yambaye pocket down birabatirimutse je ntibiramba gusajesha nibaza ko atabayihesha cyubahira ubundi rero babihebe si byiza kwanza nabo bigeme bahebe bareke guhena hajya hari usanga zinazimbutse canke batanazimesa izatruwaza so twari muri utu canke turiya ariko kandi reka tugaruke noneho mu mwuga musanzwe mufise wo gukina sinema Lajwa kenda shaka kumenya ni giki cagusunitse uvuga ati jewe Lajwa ndagomba ko no umukinyi w'amareresi canke amasinema byaje gute kugira ngo wumve ko iyo mpano by'ukuri ikurimwo woyigaragaza ikintu cya mbere cyankweze kugira ngo ntangure gukina filime ubwa mbere ni ingabire iri muri jewe nakuranye hama ikigeretse ko sinabivuze ndi umukozi w'Imana yes rero hajya rero uri umukozi w'Imana mu gihe baguhaye scene yo gukundana wamujama baguhaye muzokundana kazi yambi agashika gukubita urubizi agasantrare niko babivuga uri umukozi w'Imana ijya santrare urayimuha sinarikometse urabaza kwigira gusa ndaza kucishura ubwa mbere nk'umukozi w'Imana ndazi ko umuntu wese Imana yaremye hari ikintu yasize muri we
ategezwa gutanga bimwe bitwita ngo amatarano tara yes rero igihe nzova mu isina gikoresheje ngo gifasha abantu kanaka nzoba ntwaye ideni nzoba ngiye mfite ideni ico ni cyambere cyankwezi kugira ngo ngende no kuvuga iyo ndiko ndakina filme irevure turaryohera abantu ariko haba harimo no guserva Imana yes rero ico ni cyambere ni cya kabiri hama ikigira gatatu cyankwezi kugira ngo nje muri filme ni kugira ngo nigishe muri bijyano dukina haba harimo inyigisho iyo babikurikiranye ni sonovuga nyishura ikibazo canje rero umukozi w'Imana baguhuje n'umusore muzamukundanye muri cinema akavuga ati shiri wanje ngujya nuko muri action ate cameraman abameze uko kuri camera ati stand by action ejya bizura imuhera muri action yego ndabikora gusa ni tuba dukina ibintu bibaho biherera hajya nyine yes ariko inyuma inyuma nagaruka ngo nyongere yindi mwaje gukina dative tugaruka iwawe nawe gukina kwa cinema ni ibintu byakuje mu guhera ryari mbega iyi mpano warayamenye kuva mu bwana byagenze gute je sinayamanye ariko nkizandira abamakashika kungene bakina nanje numva umenga ivyo bintu no bishobora canavuga ati reka ngerageze basi ndayiko je no bishobora mu buzima ikintu cambere nize ndatangwe kwiga mvuga nti iyo uzi ico ushaka biroroha cyane kugishaka kandi mbere yo kushaka ico ukeneye manzi umenye ico kintu uriko urashaka ko bizokorohera cyane kukibona je niyo mpamvu nacavuga ati kano kanya ko ndakarose reka mbe occupation ibi bavuga ati ndi umunyeshure sinzobora kakanya reka basi mbe ndi okipe y'ibibintu ndavuga ati reka basi nje gukina filime ndagira ubwo buntu baranyemera muri filime ndakida nyene bigenda neza ego umunsi wa mbere noneho uje imbere ya kamera je ndashaka kumenya hajya angu y'umuntu ngo afise ubwoba bwishi ngo hakwa no kwisobako ebana ngurajugumira kera tugikora konkuru ngo konkuru ugikora konkuru baguhaye kopi wasanga uri kurajugumira mu maguru nk'uko utaranasoma na question rero ubwo uri imbere ya cameraman sivyo umunsi wa mbere uhagara imbere ya y'umu director cyangwa mu cameraman ntabwo wari ufise kumbura bwo kugaragara imbere ya kamera ku munsi wa mbere rero ndabifise ko kenshi wasanga naravye cameraman amakude yabamenje aho gusubwara heze noneho imbere ko turangiza ikiganiro vyama bigaruka kenshi vyama bivugwa kenshi ko umwigeme w'umuririmvyikazi canke umwigeme akina amasinema bamufata nko kumengo ari muri babandi bari kwisoko ivyo sinzi ko manze kuvyumva niyo ngujya ngo yamara kinajyamanye na naga urumva ko umbe ntamenya yuko ari inzira yo kwigisha je ndashaka kumbure duhumure amaso bajya abantu kumbure bababonamwo izindi shusho Lajwa mbwirira bajya abavyeyi badatahura impano zanyu ubwa mbere navuze yuko botahura ko ari ingabire y'Imana Imana asize mu muntu kugira ngo ayikoreshe hama ikindi burya kuri karava ukina filme birashobora kumubera inzira yo gupfa mugabo kuri karakira birashobora kumubera inzira yo gukiza benshi rero ku bavyeyi bafise abana bakina nibaza ko batababira intambamyi kubera ko hariyo abari kubafise akantu ko gutabara muri bo ariko baratabara benshi Dative nawe nk'akantu bivuga ko akajambo bivuga ko kumbure kuri bajya abantu badatahura impano canke ingabirano zonzi gukina filme bakaba hamwe yindi shusho canke n'izindi ngese nje nk'ikintu babwira ko batahuramwo nuko muri bijya bintu muri rya filme baba ariko barakina bariko barakina bibaje ku bintu byabaye kugira bongere bavyibukanye ko bidoshaka kuba kandi kugira uwo nimba yari muri izo ngeso mbi yabonye muri ntuzeya amwereke iherezo ryiwe rero nimba ashobora kubivamo ayivemo hakiri karataragwa ego isinema ya mbere wagaragayemo mbega yaje kwizina rya Easy Love Easy love ungera urukundo ngirengura guhitaho cyane Easy love kuba tumva urumi rw'icongereza mbega sigura urukundo goroshe hari yanye ngira muri filime muzasanga urukundo kuri we goroshe muri Easy love wewe wari ufise hole iya Jenzo kina rero ndumujura udukina
ntura kino narayikinye gusa nyene ntiturayibandanya ngo tuyibare rero yanje iyo nshaka kugera ko ntirabanda niyi kirere izogera yujura ubujura no kuva y'ubusuma ibandi uzobura akabandi mbega akabandi karatanduka uzoba wiba abagabo cyangwa uzobura akabandi uzoba gushimuta abantu uvuze gute kunyuruza abantu nawe muri Is Love sene uzoba ufise mbega zoba sene ya sene nakinye muri Is Love nakinye nako si sene hole naho ni wanankosoye hole uzoba ufise muri Is Love kwiyenda biba baratori hole nakinye ndi umukobwa yarakundanye n'abahungu babiri umwe amukunda vya vrai ubundi nawe ari kugira ngo aprofite inoti rero umwe nazo ndamwaka amahera kugira ngo ndashire ujya wundi nkunda gusa Kenya urumva wewe warukunzwe n'abantu babiri warukunzwe n'umuntu afise akanoti n'undi Kenya muri abo babiri wakunda nakunda uwa Kenya inoti wazikura kuri wa wundi ukaziha jere vyamaho kabisa sama rero ingene bica bibandanya mu nyuma wa muntu ampa inoti arabona ko ariko aradepansa inoti nyinshi hama akaca yimvira kunkorera ikibi kugira ngo ahore izo noti ziwe hama agaca ntera inda byarangiye utwaye akantera inda wayitwaye ngirana nayifise oya naracira udute rero birangira aneye inda umwe akenye cyangwa umafise inoti umwe w'inoti yego yaririsha ama nanje nkaba ntamukunda nkaca ndondera ingene basi nozotahukira kuri wa wundi nkunda ndamubeshe ko nca ndondera inzira nkunda nawe yo twojyamana kugira ngo iyo nda nzoyitirirewe azobe Yozefu Murezi ariko ikibabaje birangira bose bampemukiye kubera ko bamenye ko nabamubeshe ntabamwizigirwa nuko nkuko muri ko muradukurikirana kuri Gozen TV aba nabakinyi noneho ushaka sinema zabo ushaka kuraba Is Love kumbure uburyohe bwayo ja kuri Steve TV Entertainment ushobore kuronka neza na neza uburyohe bw'izi sinema urabe how Dativa Kina canke how with akoraje akina najwa najwa nuwahe mukinyi wa sinema wakuze uvuga ati je mu bigeme nko kuri umwigeme uvuga ati je ndashaka gukina nkanaga mu Burundi ariko hariho ba Alvera Muhimbare n'abakanyana bakitingabye numva birankoze ko nivyitegererezo nanje shaka kugira nko kurugezo bageze ko cyane no kuharenga hagati yo gutwenga no kurira iyo uri muri action ikintu kikorohera cyane gutwenga biranyorohera cyane kubera nico gituma natwaye ninda muri sanzo ndi munezero gutwenga biranyorohera ariko kandi mu buzima bwa misi yose kurira ndabikunda no kurira ndagerageza Dative noneho nawe imbere ko turangiza ikiganiro umukinyi nawe aguprefera kwavuga ati umuntu ari preferable kuri jewe umukinyi n'wicitegereza kuri jewe mu bakinyi b'abarundi kwa mumunzi ko jewe nta industry yindi kindi gihugu nkunda kuvuga nkunda kugaruka in wa country kumbure nkavuga ku bantu baba ariko barakora neza Dative nuwahe mukinyi wicitegereza kuri wewe mu bakinyi ba cinema mu Burundi ndaho umukinyi ngonda mu Burundi amarelezi umuntu yanjyoheye numva nukunda Kanyana yarangiye cyane kuburyo mbonye na filime yiwe numva ntoyicika sinema ya mbere ya Kanyana yakinyemwe yakuryoheye yabaye ya Kanyana nawe hagati y'ukurira no gutwenga se hore ikuryohera cyangwa ikorohera kwatinga gutwenga biroroshe cyane ariko kurira biragoye cyane nzanye story kumbure ndi kumwe n'abakinyi banje babiri abactrice banje babiri sivyo office hore zishika kuri zitatu nshaka ko munkinira hagati ya hore yo kuba Indaya na hore yo kuba igisuma na hore yo kuba umurozi izo zitatu hagati yo kuba Indaya no kuba igisuma no kuba umurozi niyahe hore wacagura mu izo zitatu
nofumamba sinofumamba nofuma nkina iyo numva noshobora kuba umusuma noshobora ndasa sindiba no kuba umurozi imwe muri izo nohitamwo kuba umusuma kuko no muri yonye izirove urumva ibyo nakoze kuza ndatora inoti z'umuntu ntamukunda nubwo ni kamwe mu busuma urumva ko nogerageza. Dative nawe hagati yo kuba umurozi aguruka ku rutaro no kuba umusuma no kuba indaya niya hesene wacagura mu zitatu. Je numva umenga yongera gukina yo bari ubusuma. Ubusuma mwese mu bisuma kuba indaya ntabyo bishobora. Oya sinabishobora gusa ko umusuma wona bishobora. Noneho reka ndabashimire ariko imbere yuko dusezerana canke dusiga inzira amavuta mbega sinema zanyu mpere kuri wewe niyahe platform imbuga mukunda kuzishirako kugira ngo abazodukurikirana kugira barabe neza ingene wiba ingene baguteye inda ingene watwaye inda baze birabe baciye kuzahe platform kumbe mu postinga ko filime za abo bodukurikirana baciye kuri channel ya Steve TV niyo dupostinga ko Dative akajambo ka nyuma kumbure nk'akagasuni karugi wotubwirira bariko baradukurikirana mbega mu mwaka wa 2024 ikintu ubategure na cyane ni cyahe ikintu ugiye kungura na cyane mu gawo gukina film bonje icyo nababwira babaciza kuri bo bivanye n'ibyo dukina bababwira kwihanura bakahaguruka bataragwa kugwa ngo si bibi ahubwo kugwa herayo nibyo bibi ego je ndabashimiye cyane ko bagize bafasha akanya bagatekereza kuri ibiganiro byacu bagata umwanya cyangwa ku byo bari ko barakora gusa bakumviza kino kiganiro babandanye bagira ibihe byiza aho bari kandi zino ngingisha bakuye muri ibi bintu tuko tabwira zigico zibunguye ego kandi barakoze cyane noneho nawe akajambo kagasunika rugi noneho kugushima merci akajambo kanyuma numva nohereza ko bwa mbere numva notangura kubwira ku bantu bafise impano kutareka impano zabo ngo zicare kwicarika impano ni gutakaza umwanya wo kuba kwisi kubera dufise dire tuzomara ngaho kwisi rero ni wataha udakoze ibyo wari wararemewe uzobupfanye ideni cyo ni cambere hama ikigira kabiri numva no hanura abantu cyane baduca intege turi bashasha baraduca intege abantu benshi ndabaciye intege kubera navuze ngo utazi yaje ntazimira ariko ku ofisi ariko araja biragoye kuzimira ndaciye intege rero abaduca intege ariko kandi ndateye intege abadushigikira mu kudushigikira mucamumva ko ari bica mu buryo bwinshi ego Dative shimirira igoze mtv yabaki bonda bashimiye mwese mwafasha kana murabe ko kiganiro mwese mwandaye mugira ibihe byiza aho muherereye hose turabakunda nanje bonda shimiye nanje cyane bive ku mutima Egoze TV twimviriye ko ikadutumira hanyuma nzodutumire turabashimiye gose turabakunda cyane gose Yesu abayizagire we love you so much Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.